turi miliyoni 10 na zingahe benshi mo hafi ya bose bagiye barinze gutema igiti kugira ngo nika amakara ivyo ngo wewe wahisemo kubitorera inyishu yego cyane bimeze gute rero nk'ubu ayo n'amazi yego amazi okay ndashobora no kuyanywa okay nacho usukaye none aho yasuseyo kususeyo akanye bice bigenda gute ngo si ngombwa bashuhe ubuhinga bwa electrolyse ntibukenera yuko amazi abashuje oya ahubwo bikenewe gusa ko aba akanye hanyuma umuntu akayakoresha uko asanzwe ari kuko muri aya mazi hatemberamwo umuyaga nkuba uwo muyaga nkuba rero niwo utuma ya mazi aba amaze kuvangana na ya katalizere aho oya katalizere isanzwe irimo indani ko na ndayipima hariho tundi tuzi twaya dusanga turiyo cyo gituma ntiriwe ndavanga rero niyo umuntu ashakoresha mu gukuramo iyo gazi te nkufashe kibiriti urubeya rero rwa hydrogene uziko rubeya umengo ntigoroshe kuri invisible imengo ntiruboneka neza ntiruboneka ariko ahankoze ko ndashobora gusha shira ko kuboko bumviriza n'umuriro amazi indane aza gukama gute litiro zibiri turashira gukora imisi 5 litiro zibiri z'amazi yego ukazitegesha imisi 5 neza okay kubera yuko amazi uri korakuramwo umwuka wa hydrogene havumwo umwuka mwinshi mutuzi dukeye okay amamolekile y'amazi aba ari comprime yegeranye cyane ku buryo haba harimo quantité nini ya gaze izo mbabura ko ari zitatu zose numva zihiziye gukora mu buryo butandukanye none kutari umwegetsi w'inzuki isanduku nayo ni yiki iyi ni isanduku yagenewe kugarana ubushuhe cyangwa kubika ubushuhe mu Cyongereza yego mu Cyongereza bayita retained heat cooker kuvuga igikoresho cyo guteka kibika ubushuhe sho bubika gute kandi ari giti rero tubisigure bagenzi mugira amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga byiyongereko niho mdishanjima wa muhungu wanyu nkuko mubizi nama ndiko ndazunguruka bagenzi ndondera nibiki byofasha abarundi uno munsi rero nagendeye turi hano mu gisagara cya Bujumbura neza na neza muri komini Muha muri zone Kanyosha aho bita mu Kajiji hari gikorwa abantu baraho riko rakora numvise barundi kazi no kibasangiza kimeze gute mu miliyoni zirenga hafi ya 13 na 15 nibaza ko turi hagataho abantu hafi ya bose twageze gukora ikiganiro tubabwira duti harakwiye kuba ama innovation atorere nyishu ikibazo c'abantu hafi ya bose b'abarundi tucana harinze gutema igiti donc gukoresha amakara ibiti biriko bitema ku bwinshi kandi bidategwa ku bwinshi hano rero hari abantu bashoboye gukora imbabura ziramo katandukanye zicanwa canke zigacanishwa zigateka harimo n'izidakeneye umuyaga nkuba harimo izo basuka mu amazi gusa ugaca uteka harimo izikoresha imiyaga idatahura ukuntu harimo izo bakoresha utubatiri duto kakandi n'umukira ashobora kuronka ibi nivyo twashatse ko basangiza mugumane natwe nizera neza ko muzogaruka mudushimire nitwa Rumere Munezero sanzwe ndumushakashatsi mu bitandukanye mu bijyanye n'ubuhinga bya iby'umuyaga nkuba bya electronique bya robotique hamwe na energy iva muri biomasse okay Rumere twumvise ngo ari karatorera inyishu ikibazo cy'ibidukikije ngo turi miliyoni 10 na zingahe benshi mo hafi ya bose bagiye barinze gutema igiti kugira ngo nika amakara ivyo ngo wewe wahisemo kubitorera inyishu yego cyane bimeze gute rero twaragerageje ubuhinga butandukanye haraciye kiringo c'imyaka 3 turiko turiga ubuhinga butandukanye kandi bwaba bworoshe bwanazimbuka ku bantu bifuza kugira ico baterereye mu gukingira inosi yacu
twaragize ubushakashatsi twarakoresheje ubuhinga bwo guhindura plastique tuyihinduramwo combustible kuvuga ibicanishwa ariko plastique mugayicana yego plastique twayihinduramo gaze iyo gaze rero igakoresha mu gucana plastique mwarayihinduye iba gaze neza cyane mu bisanzwe plastique isanzwe ikozwe mu bisigarira vya petrole rero iyo plastique dutoye mu yarara canke rero yose turayisubiza nkuko yari iri imbere yuko bayikora plastique no kuvuga turayigirira traitement ku buryo turonka wa mwuka wa petrole bakoresheje mu guhingura liquide yavuye muri iyo plastique yego hari n'abavuze ngo n'Imana mu kurema yakuye umuntu mwifu niyapfuye basubira kubivuga neza cyane muri ubwo buryo rero n'abahinga mu bya physique baravuga yuko ari uko nyine bimeze okay voilà iruhande y'ivyo rero imbere yawe hari imbabura mugabo zitandukanye amakuru no munsi twaje dufise kuri ubuhinga mwakoze gusa imbabura bacanisha amakara zicanishwa iki rero dufise imbabura z'ubwoko butandukanye duhereye kuri iyi icanishwa ivyo twakwita biomasse n'amakara nivyo ni biomasse ariko iyo dukoresha biomasse idatuma ibiti vyononekara no kuvuga nk'ibisigarira by'ibiti canke by'imiceri canke wanashima n'ibishishwa by'ibiyoba canke ibishishwa by'imise nizo nshenga z'amakara canke ivyatsi canke ibibazugwa vy'imbaho byose turashobora kubikoramo biomasse kumure nabiriye bicericeri bijya bicafu byase ibishishwa byavuye ku biceri neza cyane n'ibita sondori neza gose wana nkutu uye dukogwa ahanini mu tuvunjivunji tw'imbaho canke muri sondori nko kurekora bivuga bakaduha iyi foroma rero kugira ngo tube utuntu tugumye urazi yuko iyo ari sondori canke tuya tuvunjivunji tutumuka iyo bakora baza nk'imbaho tutoroshe ko umuntu yogakoresha kujya nyene kanyaruka guhera ariko iyo dukoze mu buryo buri compact nk'ubu biroroha ko bifadika kandi byoroha no gucana iyi rero ikoresha biomasse kandi ikaba ikenera umuyaga nkuba kugira ngo ikore umuyaga nkuba nawo umuyaga nkuba mwinshi ntibisaba kujya gucomeka muri prise ya rigide tumenyereye yabisaba ko ufite akabateri kawe ego n'akabateri kashobora kwicana ego donc naho rero bivuze ko n'umuntu muto yacashikiye neza cyane okay twiyumviriye uburyo bwo korohereza abantu bose kandi uretse n'ico twaza no kubigarukako nuvuga ngaho ucanishije ikintu kiri simple cyane igipapuro bikaba birafashwe hariho umuyaga wa mbere ubita air primaire winjirana munsi mu dutoboro twaka kantu karimo ino biomasse yego tuma duperete ubundi nabo gaca hirya no hino nico gituma aka ay mwabonye gafise ubunini bugereranye ugereranije n'iki kinini yiya umuyaga umwe winjiramo hagati ndani ubundi gaca muri zino ntoboro muri izo ntoboro zizana mu mbavu yego umuyaga rero uza gutuma haba combustion iri complete kandi ko atamyotsi iri kwiraza aha naho woshira ko imbabura myotsi bamo oya naho woshira ko imbabura ntiyirabura donc nkubu isafuriya yanje isafuriya nta mivyiro izako kubera wa muyaga baciye mu mbavu uza gukompleta combustion kugira ngo myotsi ntibiho yego okay mubona ni yugo rupapuro gusa na nishije okay aho rero byose twamara gufatwa zo kubona ruyarukwiye hirya no hino iyi irafite n'ubushobozi bwo gushobora gusharja telefone canke ikasa n'itara iyi mbabura nyene yego gute iyi irafise nk'aka kantu mubona ngaha ako batsa yego aka aye murabona ko kariko poro zibiri za USB ziri kuri uru ruhande yego aha munsi naho hari haho umuntu acomeka itara okay kandi si rimwe canke abiri umuntu ashobora gushira ko amatara ashika kuri 5 kandi ibyo byose bikabandanya bikora usanzwe uri kana yikoresha mu guteka wow rero iyi nuko imeze niko kaka kantu kayo
iyi nayo yoyo nayo nyene ikenera umuyaga nkuba kandi ntikenera regide zo kugira ngo ikore. iyi yego no kuvuga iyi umuntu ariko arayiraba umengo ni za zindi zahe zimenyerewe gukoresha amagazi cuisiniere siko canke ziya za gazi uravye ngene iforomye ariko iyo oye nayigeneye gukoreshwa n'umuyaga nkuba wa bateri canke wa panneau solaire canke wa eolienne. Eolienne kuvuga ni vya vyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku nguvu z'umuyaga bimwe bizungurutswa n'umuyaga. Okay. Yego. Iyi rumva ni umuyaga nkuba gusa ukora. Iyi nayo nababwiye ko ari biomasse. Iyi nayo rero ikoreshwa na gaze iva mu mazi. Yego. Amazi birazi yuko aba agizwe kare ndabikubwira. Amazi uko asanzwe ameze agizwe na hydrogene na oxygene, niyo mamolekile agize amazi. Siko rero hariho ubuhinga bwo gutandukanya izo gazi zibiri. Gutandukanya kwacu kindi kwacu. Yego. Canke byose bikazira hamwe umugabo byahindutse umwuka. No buhinga bita electrolyse. Nibwo rero dukoresha muri nombabura kugira ngo turonke wa mwuka wa hydrogene uvanze n'umwuka wa oxygene, kuko combustible yose irakenera oxygene kugira ngo ikore. Iyi rero nayo nyene kuko nayiko bivuga irafise ubushobozi bwo kwasitara no gusharja telefone. Kandi ivyo navyo no kabikora usanzwe uri kurikoresha mu byo guteka. Okay. Cyo kimwe niyi. Ni nayo nyene ubwo buhinga tuyimirije kubushirako. Yego. Okay. Ikibazo cyagira. Iyi uvuze ngo ikoreshwa amazi. Kugira je nayikoresha nuko nsukamo amazi tayari nkabamejeje. Amazi aba asanzwe avanze nakandi kantu gatuma ashobora kuhayagisa kuri iyo traitement tuyagirira kugira ngo atange iyo gaze. Iyo bita catalyseur. None umuntu ayiguze. Umuntu n'umunsi umurundi uri wese araronka amazi. Aho kantu uvuze nako. Ashaza ukagurira iwanyu nkuko yaguriye n'imbabura canke je bigenda gute. Birashoboka ko ashobora kugurira iwacu canke akakigurira umugabo kuvanga rero catalyseur n'amazi navyo bifise formule. Ashobora kubigira ugasanga bigize ku rugero rutabereye canke rurenze rubereye. Iciza rero nuko twebwe tuzobibafasha abo bantu bazoba baziguze. Nubundi aho nacangira ikibazo nti none uzobigura akaba atari umuhinga nkuko kwanye nibizoce bigumugora. Yego turashobora kubaha yisanzwe iridiriwe na catalyseur canke tukabaha udukoresho two gupimisha bakoresha mu kupima kugira ngo bashobore kuvanga. Okay. Bakoresheje ingero zibereye. Yego. Okay. Izi mbabura uko ari zitatu zose numva zihiziye gukora mu buryo butandukanye. None kutari umwegetsi w'inzuki iyi sanduku nayo ni iki? Iyi ni sanduku yagenewe kugarana ubushuhe canke kubika ubushuhe. Mu Cyongereza yego mu Cyongereza bayita retained heat cooker. Kuvuga igikoresho cyo guteka kibika ubushuhe. Shobubika gute kandi ari giti? Rero tubisigure. Uko mubibona ngaha hariko akantu ka refreshisa. Okay. Umuco w'izuba. Siko. Iyo umuntu ariko arayikoresha rero bisaba ko abari hanze ahantu hari izuba aho rishobora kurasira kuri aka kantu kayagayaga mubona. Iyo izuba rero irasiye kuri aka kantu kayagayaga umuco waryo hamwe na energy y'izuba burya bushuhe twumva bita energy infrarouge iratraversa kino kiyo. Ahenshi gituma mubona hariko ikiyo. Okay. Iki kiyo gihari kugira ngo kireke umuco n'ubushuhe byinjire. Kuko umuco uratwara ubushuhe. Ariko umuyaga wo hanze ukanye nuwo indani wamaze gushushwa n'ubushuhe buvuye ku mishwarara y'izuba naho bihurira. Reka ubushuhe bukinjira umugabo ntibusohoke.
ubushuhe buzanwe n'izuba bushusha umuyaga ubusanzwe urimo indani muri ino retained heat cooker nkuko nakunda bivuga nka kujya rero usanzwe bimenyereye sinzi kumaze gukora nko ku kintu c'icuma cyane kuzuba nk'umwanya muremure usanga cyashushe siko nangahe indani rero haba hari icuma kica gishuha gishuhijwe n'ubwo bushuhe buvuye ku zuba uko kibandanya gishuha ubushuhe buguma bugwira kubera wa muyaga uba usanzwe wugaraniyemwo ubona uko wugurura nk'uku ukugara wugaraniyeyo umuyaga iyo wugaraniye ugiye koko kugarana nugira jomuga gwe ahantu hose haba hari umuyaga keretse ukoresheje pompe à vide ukawukuramo nawe haca hiyugara rero uwo muyaga uri indani niwo ushuha ugatuma indani haguma hashushe na cya cuma rero kica gishuha ubushuhe kuguma bwiyongera gushika kuri dogere ishika ku 105 canke amajana 2 bivanye n'ubushuhe busanzwe buhari kandi tukaba tuzi yuko ubwo bushuhe buba burenze bwa bushuhe tuba dusanga dukeneye kugira ngo duteke kubera yuko ivyo kujya kugira ngo bishe bisaba ko bibanza gushika kuri 100°C kugira ngo amazi atangure kubirego ariko ngaha ayi rero ubushuhe maximal bushoboka bivanye naho izuba riba rigeze 200°. Umva ko ari double bushuhe bukenewe kugira ngo amazi abire ibibazo nanone nko kuri iyi nye je niho mbona mbere bice bimbara byinshi naho nibindi nabitahura mugabo kuri iyi naho birarenze none ubwo bushohe buriyo isafuriya yawe ucishirahe neza nico gituma rero ubona ishobora kuguruka siko aye urugurura ugatereka ko isafuriya kuri cya cyuma gishuha kiba kirimo ngaho indani kimwe gishushwa n'ubushuhe bw'izuba kandi umuyaga nkuba naho uwo muyaga niwo utumuka ibyo oye uwo muyaga ushuha wamaze gushira isafuriya ntubanza kugara kugira ngo habanze hagiye ubushuhe urugurura ugashyiramo iyo safuriya yawe gaca wugara gaca wanikira ku zuba bwabushuhe rero bukaduga bugashusha cya cyuma na ya safuriya azi ko n'isafuriya nyine bikoze mu cyuma gishuha kuma rero wa muyaga uba uri ndani atahuja uguma uraho nyene kandi ubushuhe buguma bwiyongera yatewe bigashuha gushaka kuri 200° canke 150 kabisa wow bantu b'Imana no kuri sinda babesha ibi biriko birantangaza na mingira biriko birabatangaza turagerageza kubaza ibibazo byose twibaza ko nawe ukenera mugabo namangira muravyi ibibazo turaza gushira nimero ahabona kugira ngo abaze keneza zino mashini ndazita imashini canke imbabura ngira ngo imbabura ni imashini kuko zisanzwe zikoresha imiyaga nkuba zirafise n'amamoteri azikoresha ibintu nk'ivyo nitwakwiga turinjira mu detail technique y'ingene zikoze numvise we wahereye kure kandi kera urumva ufise CV nini muri ibi bintu naho barageze umunsi ukora kimwe muri bino bikoresho nyabuhinga ukumva naho uratangaye kandi ari wagikoze ego uri wakoze iki biramaze gushika n'igihe nahingura aribwo bwa mbere igikoresho gihingura umwuka wa hydrogene igikoresho gihingura umwuka ego gifata amazi dukoresha muri nombabura kikayahinduramo hydrogene ryari ryo rya mbere ndabigize twari twarabize ku ishure mugabo ku ishure ntibavyigisha mu buryo bugera kure ni mu buryo buri basique rero jewe nanje naragize ubushakashatsi ku bandi bwanje ndarondera hirya no hino kugeza yaho rero nkora ico cuma ndapima ndaronka uwo mwuka wa gaze ya hydrogene na oxygene ko bivanze birazanana canke ukabisepara ivyo oye umuntu arashara kubigira rero uwo munsi narapimye rya mbere bica biraturika nanakoreye mu gaplastike kaciye gapasuka icandyoheye rero urabona ko umuntu ashaka kucagira ubwoba ngo birapasutse canke vyase ahubwo naratangaye ncavuga nti utu tuntu nagize ko twari utuzi dukeya dushoboye kumena ino plastike n'ingene ikomeye dufise inguvu nyinshi ico gihe hari muri 2018 kandi umwe wabitanguye keraga yego ndabona ko dufise inguvu nyinshi by'ukuri rero ndiyumvira ngene no yikoresheje mu bijanye no gukora ibindi bintu
bikenewe nk'akarora nk'imbabura rero byasaba ubundi buhinga kugira ngo bibe ibintu biri sure kuko gaze urazi yuko utayicungire neza ishobora gukwiragira ahantu hose kandi harenze habo impanuka bica bisha bishobora konona bigatera umuriro mu nzu nacemba ndabangiriye ndagerageza n'ubundi bushakashatsi mugabo ubwo sinabuhevye igihe kimwe rero narasubiriye ndagerageza hoho ni ko ari gupima ko iyo gaze ndayironka ahubwo ko ari gupima yuko nshobora kuyikoramwo ikindi kintu ndico gihe nashaka gukora akamoteri yo bita moteur à réaction imoteri ikora nka ziriya moteri z'indege iyo nawe nyine narayikoze ndayigerageza narabonye ko ari sawa kubera yuko jewe nsanzwe nkunda ibintu by'ubuhinga muri 2015 nari narakoze drone yiwanje mugabo drone igiye nyine iguruka ya kamera yego narayikoze narakoze drone igifise amababa ashanje nkazijya zigisoda yego rero naravuga nkeneye ko inyaruka nkeneye kuzokora moteur à réaction nkazijya z'indege kaziya moteri z'indege zigisoda rero hari muri ntumbero rene yako ndapima gukoresha hydrogene kuko se nayo gushobora kuja kugura kerosene hajya wavuze ku ishuri uri wiziki Armel nize ibintu byinshi ku ishuri ko nize ahantu hatandukanye kandi hose nize ibintu byisangije muga byose waguma mu gisata cy'ubuhinga yego okay voilà uyu munsi mu miliyoni ngira ngo ziri hagati ya 13 na 15 z'abarundi basanzwe babaho batekesha amakara donc ni kuvuga ko hatemwe ibiti kandi bitariko birategwa kuri urwo rugero babicako hari n'abahora bagira ubwoba bati nani nyuma y'imyaka 10 ko abantu bose bava mu misozi baza mu miji aho baza gukoresha ayo makara ibiti bizote babihere igihugu kibugaragwa we rero urumwe ko muri mu bariko bazana inyisho nani hamwe izi mashini ko muzishiza habona akaboneka demande nini murayishobora no kuvuga ibyo mukoresha byose nibiva ngaha ntabyo murinda gukura hanze oya nkuko mubibona ari ibintu byose biraboneka ngaha nta na kimwe nakoresheje charge kivuye hanze specific makije gukora ibi oya bivuze ko abagutuma butume yego nico gituma ko je mu cyimviro ciwanje nari nkeneye gukora ibintu byoroshe bitagoye kuronka kandi wazi ko no kubivana mu mahanga navyo nibitoroshe yego cyo gituma rero nashimye gukoresha ivyo ngaha mu buryo nyine bushoboka ngaha hari mwavuze ibikoresho byinshi numbize n'umuntu mutoya ahisha ko vyikoreshereza narijya hari ibyo mwavuze ko bidakeneye umuyaga nkuba kumure wa rigide zo gutyo ariko bimeze gutyo ko ntibisha bizimba ahubwo rero kubyo umuntu atabishobora hari abakoze bavuga ngo ukidandaza kimenywa nushitse muri magazi hano ubundi avuga ati reka nagishira abone ahubwo uri wese aza kizi twifuza kuronka clientele ahishoboka hose yego haba mu bato canke abakuru mu bifise no mu bitifise bose turashobora kubakorera ibijanye n'uburyo bwabo kumbe rero izi ni c'est comme échantillon mushaka gukora na binini ko muri nk'amahoteli n'amaresitora bashobora gukenera ibinini gusomba ibyo byose muba mubishoboye yego birashoboka n'uwikenera utwo yikoreshereza muhira nta kibazo yego wana nkiye ko ari yigereranya umuntu ashaka gukoresha no muhira na ntoya irashoboka okay donc abarundi rero babagane ku byinshi yego ntagushiriyemo hariho ikintu ntari bwongeremwo bana ko turavuga ko ishobora gukoresha imishwarara y'izuba bisigura ko yokora ku murango gusa okay voilà ariko siko biri no mwijoro umuntu arashobora kuyikoresha gute kandi yazuba atari hari neza cyane urashobora kuba ufise imbabura mugabo ukaba wifitiye amakara makeyi canke naho ukaba udafise umwanya wo kugumuri kurakurikirana ibyo uteka siko aho dufate nko ku murango ushobora kuba uvuze uti jewe nta mwanya mfise wo gukurikirana ibyo nteka par exemple nshobora kwishira ko duharage nkaca nirukanga neza ku kazi canke mwijoro ati nta zuba rihari rero muri ivyo bihe umuntu akoresha imbabura
akabanza agateka ivyo akeneye gushiramo ngaha bigashuha bigashikaho bibira bitanguye kubira gashikura kumbabura ukimuriramo ngaha ugaca ufundikira kuko ico gihe ntazo ubikeneye donc ya safuriya ukugarana iba yamaze kuronka ubushihe bukwiye amazi arimo aba yatanguye kubira bwa bushuhe rero buba bukwiye bwo gutuma ntibusubira kuvayo oya wafundikiya oya bushuhe naho buja kuko naka aye bigaca bishata amakara ukiri kurakoresha yego rero gusha nk'ico gihe birafata umwanya siko bishobora gufata amasare hagati ya 5 na 6 canke hagati ya 3 na 4 ari umuceri yego biravana n'ico watetse umwanya usha wiyongera mugabo ukiyongera ntashuri kurihutira ko nduko habaze ntashuri kurihutira nkubu wigiriye nko ku kazi mu gatondo size utetse umuceri wawe amazi yabize utangiye gutogota ca wimuriramo ngaha gaca wigira ku kazi kandi ico gihe garuka ico gihe ko ta makara bariyo atanundi mucanwa buriyo tonye naho bisha ntibishobora kuzigira ntibizigira namba kandi usanga bifise akanovera kuko na wamuhisha wavyo naho bawagiye bisanzwe byo kujya bitekwa umuhisha ukagumamwo akanovera kagumamwo okay bituma akanovera rero kaguma karimwo ko umuhisha ntabuja okay uko biri kose akazi kose bavuga ngo windawo yibaza wayiraye ko je niko ndabiraba gutya hari hatoba hagiye ho bari intamba ntaza kumenya intamba ngaha uza kugira zotuma udakora byinshi niziye inama myinizi bikoresho na hakarorero ibi byose ndabikoresha iminwe yego harakenewe imashini kugira ngo ubihingure ku bwinshi yego imashini yatuma ibikorwa binyaruka nko gukata no kuzinga irabaho ariko ho yego hariho imashini zagenewe kuzinga cyane cyane kuzinga nibyo biruhisha be no gukata hariho imashini zagenewe kuzinga kazinga ngaha aya akaba hagoroye neza gutobora neza gukata neza ivyo oya ahanini nivyo vyotuma igikorwa kinyaruka nivyo bitwara umwanya munini yego okay uko biri kose abarundi n'abarundi kazi nabumva ikirundi bose bavyumva ko ari innovation kino gihe ugwaruka bw'ikwa kino gihe rurateye ubwoba ibintu biko buragira bwa Burundi twipfuza bishi bariko babigira mu ruhara tuze tubushikire byoroshe uyu mwariko murumviriza ni Arumere ari ngaha mu Burundi ariko kandi ku rundi ruhande ariko akorana n'undi murundi kazi ari mu mahanga reka naho dusimbireyo twumve kugira yiyumvire korana n'undi ari ngaha benshi mu Burundi bama bavuga bati kwizera umuntu ari mu Burundi biragoye none ubu yabigenje gute igicapo bafise cyakazoza kimeze gute twagiye amahoro cyane nitweletse Gateka umurundi kazi aba muri Canada arongoye kompanyi iri mu Burundi yitwa Burundi EcoStove ikorera mu gisata ca clean cooking energy ndetse na energy mu buryo rusange yaba muri éclairage no muri siza muzobona energy ya transport nuko tubazanira amaproduit mashasha agera kuri indwi aho twiyumviriye ku banyagihugu batandukanye bivanye n'uburyo bwabo kuva ku ufise uburyo buciriritse kugeza ku ufise uburyo bwisumuye twarakoze amaproduit ari adapté ku muntu wese rero ndabatumiye kuraba page yacu ya Facebook Burundi EcoStove aho muzobona amaproduit atandukanye hamwe n'amaprix hamwe na adresse twubamenyesha aussi que twakira les commandes hama tugaheza ukazisanga mu kibanza cyangwa tukazibasanza mu mihana yayo aussi turastara turagurisha turakotesha kaze mwese muturondere hama tufashanye gukingira dukikije murabona ko bigeraniwe nukuri twatoye amasolution nukuri azokemura burundu ikibazo gihari mu Burundi kandi twiteze ko muzodufasha
kubigura no kubisangiza abandi kugira ngo twijukire koko ama méthode mashasha ari navyita ngo ari verte mu Faransa. Murakoze rero cyane kaze muturondere ku manimero muza gusanga ngaha onye kuri écran. Merci, bye. Hari icyo gaharumere twaba tugiye tutavuze kumbure cari ngombwa ko abarundi bamenya kuri zino mabora. None baza ko byose nabivuze kiretse nk'aba ariko barabikwikiranye ne bashaka kugira ibindi bibazo cyane nka mwebwe ushaka kumufisa ibibazo kubera je nka jewe nta bibazo no kwibaza kuko sanzwe fise inyishu yavyo. Biragoye ko bibaza ikintu ufitiye inyishu. Okay. Zawa. Reka tugeze nga ikiganiro nshimire bagikurikiye. Nshimire cyane nawe ushoboye kudusangiza bino byiyumviro. Abantu nibaza bazodusigira ifana ntitubarangiye aho biri. Meze yarumere tubashimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze namwe mwese mwafasha akanyamudukurikira. Tubashimire musangize kino kiganiro abandi byo bavyiza abarundi hafi ya bose bakoresheje buno buhinga ibiti bisubire kubaho. Murakoze cyane naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye bye.